harageze ko biva mu mashyi bikaja mu migere. Nta Sebarundi ashobora kuvuga ijambo aribwira abarundi twese tugakenguruka mpere kuri ibi cizo heruka gukorera abarundi benshi nyene icubahiro. Imiryango myinshi yari ifisa abantu babo bari mu mabohero. Mbega nama niyumvira abajejwe ubutungane bariyumvira amahera igihugu gitakaza kubijanye n'abanyororo bajya bicaye kandi bariko barahomba inguvu zoza gukorera igihugu. Rero aho nyene icubahiro nagira impropose iki kintu aho wakavuga ivy'ubutungane turagusagasiye abene gihugu shiraho komisiyo atarabo bize duwa kuko birata kumenga nibo bazi ubwenge gusa. Shiraho komisiyo mu vy'ukuri jewe nari na propose nti vy'ukuri amaparike nahabwa abasirikare kuko nibo bazi iyo baja kandi nibo bazi iyo bavuye. Ntidushobora kwemera yuko amabohero umenga b'amacukiro dufise umukuru w'igihugu avuga tubutungane kuri bose bubahirizwe mugabo bashika imbere yabo ba procureur ndabivuze ndabivuga imbere yawe Sebarundi n'imbere y'abene gihugu vy'ukuri simbona ko bamenya urafise abaroberi batarasisha inkoho mugabo vy'ukuri binyegeje mu bintu wowe ukora nabo bariko barabomagura. Dupropose rero iki kintu nyene icubahiro imbere yuko mugo n'aba procureur shiraho komisiyo irimwo abakozi b'Imana irimwo twebwe societe civile. Mbega procureur yigenza gute kwishuri yize ko yifata gute yarameze gute none ushiraho ahejeje kudigitura acaja kuya nirahebene gihugu babona kandi ahejeje kwica igihugu. Ivyo rero ntidushobora kumva ukuntu umushikiranganje w'ubutungane avuga ati akama bahagarike simfata kibanza imbere yuko inama nkuru y'ubucamanza ikorana. None abo bantu mutabadoneshe mutaberekanye mwerekane bibi bakora Sebarundi nitumunanize vraiment yagifise inguvu zo gukorera igihugu tumufashe. Rero jengire propose mwibi bintu by'ubutungane mpa delegation imwe jewe ndakwereke nyene icubahiro yuko ivyo mvuga ntarira busema. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu narababaye ndababara cyane turije neza. Jewe abarundi benshi barazi ko atagifaransa mvuga mwa hari umurundi umwe ariko arabeshera igihugu. Jewe niri hitike yanje ndahaguruka unayifise umu interprete ariko arasigurira ndamubwira nti ico kibazo kireke ndacisigurire kuko wabivuze n'umurundi arumva ikirundi nkanje. Bavuze umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu baravuga byinshi mugabo rero abo banyakuntu ngabo bubahwa ugeze nini ukabandikira message tinyakira ico tuvugana nemwe nta numwe kwakira yemwe ico ndakivuze yemwe ntiwibaze nguko ubabaye abene gihugu si bose aho muri iyo guverinoma yawe si bose oya harimwo vy'ukuri iyumvire ndi Geneve turi kumwe n'abashikiranganje bagiye bafise fredo mission za leta jewe niri hitike y'umuryango wanje ugasanga jewe navuze ico kirundi kandi abazungu baca barankomera amashi mpejeje kubisigura neza kuko uwo interprete yaciye abisigura neza ivyo mvuze bavuze kuvyimbonera kuri je ko naje mvi Burundi uvuga ivyo uri hari uri kuravuga ibiki. Rero nararindire ko mu kwa gatanu abashikiranganje twari kumwe ba propose ati twari kumwe n'umugabo w'ijunja n'ijambo bavuga ati nawe tumwambika umudari aka ntibashobora. Rero nye n'icubahiro intererano zanje
nashaka ndakubwire nti mbega umushikiranganje wa leta y'u Burundi ajana amaprotokolo i Geneve abasekreteri bajya bato uwo mushikiranganje abarazi igihugu yo kijani yo kiva muri twicaranye n'umushikiranganje wo Mariya anya yigera ari simple ivyo bintu butunzi bwo konona igihugu vy'ukuri kurihira abantu amatike batagiye kugira intererano hariho abantu basigaye ngahi Burundi bari gutegerezwa guturagara mu ijasare y'i Geneve bakadefanda igihugu ivyo bintu nyene cyubaro turagusagasiye ufata ingingo zose uhabwa n'ibwirizwa shingiro ushiraho indongozi zumva nimwana bishaka turafise societe civile umushanga ubujejwe droit de l'homme hari misi maze ariko ngiye mu mabohero ubu ari amakasho barahema kandi baramukomera amashi umushikiranganje w'abakozi n'akazi ntiyavuye muri societe civile none kudasamira aho nyene cyubare ngo utore muri societe civile abihebeye Imana baki abantu badafise inyungu bagiye barondera ico ni wakidukorera emwe babandi bavuze ngo miya kwa miya samples inzoba mirere na mirere nukuri nturira busema nteraheza ibijanye na komisiyo washizeho irekura abanyororo harimo beza mugabo harimo n'abandi b'amanyanga emwe b'amanyanga ngira procureur general harabamaze kumushikira bamubwira iko byagenze hariho abantu babandi bitwa ko bafise indishi bace babanigira mu meshi se Barundi babanza kubabwira ngo we kufise miliyoni 50 woriha ngo banze uduhaya ivyo ndabifitiye ivyemezo Bona abo bantu vy'ukuri bitwa ko bari mu biro vy'umukuru w'igihugu bajahe batuvahe tukajahe nukuri mumbabarire mvuze menshi se Barundi munsagasire aba banyororo bari mu mabohero bari watezuriye ni benshi batigeze bataha kandi n'ubu warivugiye muramvye ati umuprokira azoba afise umuntu amaze amezi 6 ataraburana ninjojo n'ibihumbagiza nukuri murakoze nimumve ibisabo bya bene gihugu nabo banyororo bantumye mu byakire murakoze cyane tutarahaciye nta gihugu kizopfa giteye imbere kintu biturire ntibikunda ivyo dutegerezwa kuvyumva neza nta gihugu gishobora gutera imbere kirimwe biturire kugira igiturire tukigwanye naho ntimuze murondera umukuru w'igihugu azokigwanya akararo bunyene wewe nyene uhejeje kuvyivugira murumva ivyo bintu vyabaye mutuntuye ku mutima mugatanu marigera bimbwira ngo nta guhandwa ku rurimi ngo ikirenge kiriho kubera iki twari twamenyereye ca gihugu cari mu minwe y'abantu bitwaza igikenye ugize uravuga bagaca kumena umutwe uno munsi turi mu gihugu uvuga ibyo ushaka ntagire ingwara nimwe mugabo muracafise ubwoba bwo kuvuga nk'umuzi ko mubimbwiye ngo bahava bica ntibigikunda kubera iki utabimbariye ngo ndabahane aho nyene ahubwo uze guca abandi agapapuro neza umwingere vyagenze ubu nyene turaba ivyo duca dukora kuko ubu reka genda ubwire aha ndiko ndaringaniza ingene tuzokora guhera mu mwaka uza nuguhana ikibiriraho nta bindi ukoze kose uca ugenda gushikaho nagira ndababwire yuko kubera iwo mutima nyene umuzirikanye wari wazimanganye ku bintu vyo gukunda igihugu ku buryo umuntu arose ikibanza yumva ko agiye kurya igihugu gusa ivyo vyose vyaragiye umuzirikanye w'abantu utegerezwa kuvaho nukuvuga yuko kugira uzorenke mwiza nuko ugashiraho wundi agira vya bindi nyene ashika mubaza ngo mbe barirahe ashika kuri ivyo nyene none uzogumukura gushika ryari sinzi ko ruzotera tukaza turamanika kuri stade none tugire gute none umuntu tumuzana imbere y'abantu muri stade tukavuga tuti ubu nyene bisigure tumugira iki nigicibwa mu gihugu tuvuye tuja kububika indongozi yo none igihugu mu bisanzwe niwe rero babandire bakwiye kuba mu gasho nabo tukababika uko naco bamaze mu gihugu abo nibo bakwiye kuguma mu gasho uko baje kuconora ubu none igihugu nakwiye kuba wavuze ibi bya procureur general mugani wawe none yoba yari umusuma no kwishure yari umugizi wa nabi agacaza gutunganya agakingira igihugu gute kandi nawe ari inkozi y'iki mu mutima
hari ikintu uvuze gice kintu cyiyumviye reka mbaze umushikiranganje w'ubutungane mbe uwogira nk'ubu irya direction generale des affaires pénitentiaires procureur afunze umuntu bikabanza guca bagaca bibona ko afunze umuntu kandi amubesheye ntivyo bakora rugaca tuza na société civile akabari yitwa bakazora turerekera ntagiye usubira gufungwa zira ubusa ikiri cyo vuze tuzi mvuze affaires pénitentiaires kubera urumva mu gufunga nibo bakira sivyo ko ari bo bakira rero uburenganije bagaca baza gukora dosi bakavuga bati we wamubeshe yuyu ntakwiye no gufungwa none nka affaires civile mbwira procureur aza kwikora mwiki mugusanga procureur ariko ariruka muri affaires civile ayija mu nkande ko ari affaires civile ayija mu nkande je navyo numva affaires pénales niyo procureur general asabwa je niko ndabizi none rero turondere mekanisme yo gucunga nabo ba procureur natwe tukarabigere vyogenda gira ico bivuze. Murakoze cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi kuba mumpaye kano kanya ego kuri ico kibazo mubajije nyene icubahiro yuko aba procureur imbere yuko umufungwa ashika mu gasho canke mu mwibohero hobanza kubacisha mu buyobozi bukuru bujejwe amabohero ivyo nukubitunganya kuko nukugira ngo muri ya ntumbero yuko amabohero atobacuzura abanyororo benshi bitunganije uko umuntu yoraba ingene vyokorwa ariko nyene icubahiro nkuko mwijambo mwamaze gushikiriza mu bisanzwe ingorane ziri muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nizifata imizi muri kahise kacu ka kera bimwe twovuga abafaransa bavuga problème de société nkuko mwabivuze twabaye mu bintu vyinshi ku vy'ukuri twagize amanama menshi mu ntumbero yuko aba procureur batohora bafunga abantu bafatiye ku madosiye y'abantu baburana ivyabo ariko usanga muri kamere kagumye karanga nkumbure aba mu kazi kabo aho nkumbure umuntu yaza tifungira umuntu ariko wa gatandatu ivyo vyarabayeho cyane ariko wa gatanu tifungira umuntu bafitaniye amadeni tikugira ngo yibwire ivyo vyarabaye hari byinshi rero ubu kugira ngo abafisa mu mabanga yo gufunga abantu bibavemwo bisaba inyigisho nyinshi ko nk'ubu twarafashe strategie yuko ata mu procureur yoshira umufungwa mwibohero hatabanje kuja inama n'ingingo ngo bavyumvikane hagati y'abamutwara mbere no ku rwego rukurikira ariko vyaragaragaye yuko baguma babica hirya no hino bitakurikizwa ivyo rero bikaba kubera kagatima kamye kabaranga bisaba yuko haba inyigisho haba no gufata ingingo bibaye ngombwa kugira ngo iyo nyifato ive mu mitwe yabo kuko burya ibintu bijanye n'ihinduka si bintu umuntu yamye muri ivyo ko bamye bahanahana yuko ba umuprocureur ubaye umushikiriza amanza ari kibanza cy'ukuronkeramwo nkumbure ibiturire kuko ivyo vy'ibiturire vyamaze kuja mu mibereho y'abantu yamaze gukura vyumvuko yamaze kubaha vyumvuko n'ibintu bigoye kugira bive mu mitwe y'abantu bisaba inyigisho nyinshi kandi bigasaba no gufata nkumbure mezire qui s'impose kugira ngo bikunde bive mu mitwe yabo rero ivyo vyuko hofatwa meni izo strategy ivyo byose nivyo koreka kugira ngo habe guhindura imyifato habe no kugabanya abantu mu mabohero kandi hari n'ikindi nyene icubahiro erega muri ya ntumbero yuko abarundi hari abamenyere gukamisha ibintu bimeze uko bitameze erega nobabwira ko hariho n'abamenyeye gukamisha ivyo vyuko abanyayo ari benshi baharonkera ubuzima muri ya masoko erega nkumbure harimo n'ababigwanya bavuga bati abanyayo nibagabanuka tuzobura isoko navyo ivyo byose n'ibintu
biri kombina ugasanga ni ya probleme de societe ituma ivyo bintu byose bibaho. Kandi rero changement nayo ni si ibintu biba uyu munsi ngo bice biba bihindutse, ni processes zisaba gukora meni izo mezure kugira habihinduka. Murakoze cyane nyene ico bahiro kuba mu mpaye ijambo. Murakoze cyane. Ari ico yavuze abanyororo batafunguwe burya igituma mwabonye ndavyinjiramwo nuko twari twarabonye iminsi yose iyo dufashe ingingo zo gutezurira abanyororo hariho nabo bagumizayo hagasohoka undi kwizina giwe. Ivyo vyaraba wewe akacaguma apfunzwe utarabikuye akari wataha. Rero hajya nico cyatemvuga nti nanje ndungikemwo abo mu biro by'umukuru w'igihugu ndabe ko twobikurikirana tugakora amaliste hanyuma tukaza duhamagara turaba ko bikunda. Mugurumva ko n'ubu urumva harimo no bakagihaze ariko aravuga hariho abantu imisi yose arukamisha. Ubu nk'ubu twogera tugaca turaba ibifungurwa ubu bafunguye muri uku kwezi guheze aha twosanga byaragabanutse. Ahubwo ico tuce bigira verification unyene turabe ko vyagabanutse. Bitagabanutse baca twereke babijanye kuko ubu nukuza turamenya ibintu. Hari ikintu namwe niyumvira mu bisanzwe umuntu yitwa indongozi kandi burya tuze turatandukanye ibintu n'ibindi. Umuntu yagenwe mu mabanga ntasasana n'umukozi, abantu ntibazabimenya. Uwagenwe mu mabanga ntasasana n'umukozi. Umukozi ajya amasaha muvuga ngo 8 n'ay'umukozi. Umukozi nawe nyene yaba yarazi ubwenge hajya ajya amasaha 8 ahejeje kuyakora abacaja gukora ibindi bimuteza imbere mu muryango. Umuntu yagiye mu mabanga rero ntagira amasaha yo gukora, nawe abasa 8 y'ijoro abavyuka gukora. Nico gituma kubera umwaka ugira utangure dushaka ko umwaka wundi muzobona ntembera cyane. Ndazi ko nzotembera gose, ndabwije ukuri. Jewe mu kabare ngasanga umuntu ariko anywa inzoga ari umuntu yagenwe mu mabanga imbere ko izuba rirenga, nzomwandika gutya abona ataha. Kubona uva mu biro ugasiga amadosi hanyuma ugaca ugenda ku kabare ugasanga ngo bantanze kwirigara rya kabare. Je n'ivyo uwagenwe mu mabanga bimenye yuko akugwa umwanya wari wose. Jewe nzotembera ndakubonye nandika gusa ubona utaha hanyuma wajije ngo nakoze iki, wagiye mu kabare usize amadosiye mu biro. Iyo abatashe basagiye gukora ibindi bikorwa muhiriwe mugabo kwiruka ugata amadosiye mu nzu mu biro ugiye mu kabare. Tuzokora gushikaho tuzobona umuntu wese agari mu mabanga asigaye avuga ati basi ndatanye ordinateur ngiye gukorera muhira, mugabo areke kugutaha agiye mu kabare saa 8 saa 4 ahijya kuri Calvados urahacurabe saa 4 usanga ari kwirigara bariko bagivya mwa bingano ko kari bacava ngo ubukene tuzovamwe gute yataye akazi. None ni kure singaho hijya kuri Calvados saa 4 muze mwace mura nzotembera cyane ubu ndakubonye nta makofe kantangora nta uzogufunga mugabo umenye ko uzogusezera amabanga. Ni muje mu kabare bwije ahandi cya komadosiye cyane taha muhira muje kwahirira inkwavu zanyu mugabo ivyo tubireke. Ubu rero tuze twagira ikibiriraho tukubonye kwaheri tukubona kwaheri genda ukore kakazi k'amasaha 8 ushaka genda hahandi rero ufitiye hamwe ukora amasaha 8 yawe uheze ugende mugabo rero uzokwemera wagenye mu mabanga. Ubuzi kwagenye mu mabanga ari umushikiranganje mugenye uwagenye mu mabanga wese atari akazi ka kariyeri nta kindi twandika gusa amazina nzokwiyaranje n'agafoto tuzaturabafotora tuberekana uyu yagize iki tuzikibiriraho. None twogira gute ntidushobora kuzotera imbere dushike muri jambo nakazoza twicaye uko ari twe twari mboneza